murakoze cyane abadutije umwanya kugira ngo batwumvirize. Jewe ugiye kubaganiriza gatoyi ku ijambo ry'Imana. Izina ryanje nitwa Claudine Barandagiye, nkaba naratewe iteka n'Imana wo kuyikorera mu gihe nk'iki cyo mu minsi y'iherezo. Umurimo nyoboye ni umurimo wa Crosspoint Healing House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ego nkaba nkorera Imana rero muri office ya Bishop. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ku kintu cyo gukorera Imana. Kubera gukorera Imana ni kimwe, hariho abantu bitiranya gukorera Imana no kuba umukozi. Kuba umukozi ni kimwe, gukorera Imana ni ikindi kintu. Ariko imbere yuko twinjira mu nyigisho ntoyi ngiye gutanga, nizera kandi kwija kubafasha, nashaka tubanze dusenge gatoyi. Mana Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, izina riruta yandi mazina yose twahawe mu isi dukirizwamwo, ndaciye bugufi muri kano kanya ngo mbanze ndagushime yuko unyugururira umuryango kugira ngo nsangize ijambo ryawe abariko baratwumviriza, abari hafi n'abari kure. Mwami, ntabari jewe, ariko abari we wigisha ubwoko bwawe, Mwami Imana, ucishije muri jewe. Nifuza kutwigisha kugukorera, Mwami Yesu, nk'uko wabikoze ukatubwira ngo namwe muzohore mubikora gutya. Turifuza Mwami kongera ukatwibutsa biciye mu mbaraga z'umwuka wawe, tukamenya uko dukwiriye kugukorera Mwami. Kukubera la moisson est mûre, tugomba kugukorera Mwami kandi tuyobowe nkawe. Nawe kuko waturemeye kugira ngo dukore imirimo myiza iyo waduteguriye ngo tuyigenderemo. Rero Mwami, twigishe muri kano kanya, ubane nanje, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisavye, amen amen. Ego ijambo nateguye yuko twoganira ko ryanditse mu gitabo ca Yohana igice ni 13. Reka duhere ku murongo wa 3 dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Yesu yari azi ko se yamuhaye vyose kandi bishize. Reka ndasubiremwo, haravuga ngo Yesu yari azi ko se yamuhaye vyose yabishize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko agire asubire ku Mana. Ava hasi mw'iriro, akura umutamana, yakira igitambara, arakenyera. Araheza asuka amazi mu mubehe, atangura koza ibirenge vy'abigishwa no kubihanaguza ca gitambara akenyeye. Nuko ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Mwami, ni wewe unyoza ibirenge? Yesu aramwishura ati, ico jewe ndiko ndakora wewe nturi bukimenye ubu, ariko uzokimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, ntaho uzokwigera unyoza ibirenge gushitsa ibihe vyose. Yesu aramwishura ati, nintakoza ntaco uzoba uhuriyeko nanje. Simoni Petero aramubwira ati, Mwami, ntugarukirize ku birenge gusa, ariko ushikane ku maboko no ku mutwe. Yesu aramubwira ati, uwari yiyuhagiye nta kindi agomba atari ukoga ibirenge, kuko abakeye umubiri wose. Namwe murakeye, ariko si mwese. Kuko yari azi ko uwuzomugura uwo ari we. Nico catumye avuga ati, ntimukeye mwese. Nuko ahejeje kuboza ibirenge, yakira umutamana wiwe, yongera kwicara, arababaza ati, mbega muramenye ico ndabagiriye? Munyita mwigisha na shobuja, kandi muvuga ko kuko ariko ndi. Nuko rero ko jewe ndabogeje ibirenge, ndi sobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge. Kuko ndabahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe ndabagiriye mube ariko namwe mugira. Amen amen.
umutwe w'ijambo nshaka kubigisha ko uvuga uti gukura umutamana ugakenyera igitambaro. Gukura umutamana ugakenyera igitambaro. Kuko Yesu ngo yiyambuye umutamana wiwe yari yambaye, yambara igitambaro akaba arico akenyera. Igituma nazanye iri jambo niki? Nuko turi mu minsi ya nyuma. Kandi kuko turi mu minsi ya nyuma, n'akazi karagwiriye. Gukorera Imana byaragwiriye, tugomba gukorera Imana dushize ku mwete. Kukubera nkuko babivuga mu Gifaransa, la moisson est mûre. Rero nshaka iyi message yakigwe n'abakristo bose, ariko cyane cyane abantu bakorera Imana bayumve. Ni vyiza yuko twibukanye uko dukwiriye gukorera Imana. Kukubera abantu benshi bitwa abakozi b'Imana, ariko ntitugomba gukorera Imana uko tugomba. Tugomba gukorera Imana dufatira akarorero ku mukozi mukuru twahawe mu isi, ari wo Yesu Kristo. Kuko Yesu Kristo yaje ari umukozi, ngo ntiyiguranye icubahiro cyo kungana na Mana, ariko ngo yaciye bugufi gose, yambara ishusho y'umugurano. Ego, rero iyi message nshaka ko tuganira ko gatoyi ni y'abakristo bose, ariko cyane cyane ni y'abakozi b'Imana. Rero Yesu Kristo yakoze iki? Yigishije intumwa ziwe ukuntu bakwiye gukorera Imana. Turi mu gihe abantu benshi bitwa ngo ndi umukozi w'Imana, kandi koko twaremewe gukora, turabakozi b'Imana. Ariko experience nagiye mbona mu buzima bwanje, mu muhamagaro wanje wo gukorera Imana, nasanze biratandukanye. Abantu bose bakorera Imana ntibafise l'esprit de serviteur. Kugira l'esprit de serviteur ni kindi kintu. Gukora nako urashobora gukora, ariko ntituhamagariwe gukora uko twigombeye. Tugomba gukora dukurikije akarorero Yesu yatanze, yahaye intumwa ziwe. Yavuze ngo yarababaje ngo mbega ico mpejeje gukora mwagitahuye. Yesu Kristo arashaka yuko dutahura uko abantu bakorera Imana. Tugomba gukorera Imana dukurikije akarorero nk'akiwe, kuko n'intumwa yarazibwiye ngo muze mugere ikirenge mu canje. Nitugomba gukora uko twigombeye. Turafise modele dukurikiza, niwe Yesu Kristo. Amen, amen. Rero iki gihe Yesu Kristo yakora iki gikorwa cukoza ibirenge intumwa ziwe, ngo yaramaze kumenya yuko ivyo mission yiwe yabaye accompli. Noneho ngo acakora igikorwa kimwe mpora nibuka imisi yose, mpora nsengera muri mu gitondo iyo ngiye gukorera Imana. Abantu benshi n'abakozi b'Imana full time, ariko namasenga mvuga ni Mwami Yesu, ndashaka kubikora kwa kundi wabikora, kwa kundi watwigisha. Rero ngo Yesu Kristo yaramaze kugira evaluation, ngo asanga mission yiwe isa nibaye accompli, ariko ngo acakora ikintu yakoze, ngo yiyambuye umutamana wiwe. Amaze kwiyambura umutamana wiwe awushira hasi, ngo aca yabira igitambaro, ngo abari cakenyera. Nashaka kubabwira ngo hariho umwambaro twambara mu minsi isanzwe, ariko hariho n'umwambaro tugomba kwambara nk'abakozi b'Imana. Imyambaro iratandukanye. Ntushobora gukorera Imana neza utakoze iyo operation. Ugomba kwambura umwambaro usanzwe, ukambara, ugakenyera igitambaro. Mu Bibiliya y'Icongereza bavuga yuko yambaye ntuze tower, ni nka eswimwe, umwambaro wo gukora ibikorwa vy'Imana. Ico kintu ni kintu c'ingenzi. Kukubera ntidukorera Imana uko ariko kose. Tugomba kumenya yuko gukura umutamana wawe ukambara, ugakenyera igitambaro, bisigura ngo uri ready yo gukora. Kukubera igitambaro si umwambaro dushobora kujana mu ibarabara. Igitambaro n'umwambaro wo koza, n'umwambaro ukora uri kurakoropa, n'umwambaro wo gukora. Noneho Yesu ngakura umutamana wa wundi regira, ngo yambara arakenyera igitambaro, kuko yagomba akora igikorwa ashaka ko n'intumwa ziwe zimwigirako.
nuko ngo ahejeje gukora atyo ngo agakenyera igitambaro ariyo towel mu Congereza, ngo aca yabira amazi murabizi, amazi akora igikorwa cyo guhembura, kandi amazi akora igikorwa cyo koza no kugira isuku. Noneho ngo yicaza intumwa ziwe, ngo acakora igikorwa atatahura, ariko wewe yaragitahura kandi yashaka ko bamwigirako. Ntibavyumva, ariko baragize tireka turabe ubu naho ico agomba kutwereka. Noneho ngo yicaza intumwa, ngo atangura kuzoza ku birenge, imwe imwe arayoza. Ngo ariko ngagera kuri Petero Simoni, murazi ukuntu yari ameze, yari inshuti cyane ya Yesu, ariko yari afise character, nukuvuga ivyo atumva yarabaza cyane, kandi ni vyiza ko tubaza ivyo tutumva. Noneho Petero yari amaze kumenya ko Yesu ari umwana w'Imana, yari amaze kumenya yuko uwo bari kumwe ari umuntu adasanzwe. Noneho aravuga ati oya, akaba ari wewe unyuhagira, akaba ari wewe nyoza, ati ntibishoboka. Yesu Kristo aramubwira terega, ico ndi gukora we ntugitahura, ariko muzobitahura mu nyuma. Noneho Petero ngo aramurahira, aravuga ati oya, ntibishoboka kugera ku iherezo, ntibikunda kunyoza, nitwe dukwiye kukoza ibirenge. Kuko Petero yavuga ati uyu uri mukuru niwe akwiye gukorerwa. Yesu Kristo atoya, ahubwo mukuru niwe akwiye guhinduka umukozi w'abandi. Aha hantu bakozi b'Imana ba Kristo, ndashaka yuko mutahuzwa n'umwuka w'Imana ico Yesu Kristo yavuga yuko mw'isi hariho abakuru bagomba gukorerwa, ariko mu bwami bw'Imana abashizwe hejuru mu rwego rwo gukorera Imana nibo bagomba kuba abakozi b'abandi. Iki kintu tugomba kucibukanya ko kubera turabibona hirya no hino aho dutumigwa, usanga abakozi b'Imana bagira tendance kuja mu vyubahiro kugira ngo bakorerwe n'abandi, ariko mu bwami bw'Imana umukuru ahinduka umukozi w'abandi. Umukozi w'Imana uri kuranyumviriza ba Kristo, kubera abakozi b'Imana kenshi iyo tuvuga gutya tuba tuvuga ba pasteri, tuvuga ba bishop, tuvuga ba apostle, tuvuga n'abandi bantu bakunda gukorera Imana ahantu hari abantu benshi. Kenshi bigiye kugaragara muri no minsi yuko hariho ivyubahiro tugenderamwo. Yego kubahwa ni vyiza, kuronka consideration ni vyiza, kubera n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuje twubahana kandi ngo tuhana agaciro, twumve ko mugenzi wawe agusumvya agaciro. Ni vyiza cyane ko twubahana, ariko ndiko ndigisha ku kintu ca servanthood, ikintu cyo gukorera Imana. Uba umukozi w'abandi, sabandi bagukorera. Niyo example Yesu Kristo yaduhaye. Nubwo yari umwana w'Imana, byari vyamenyekanye murabizi, kuko ngo ni mwijoro yagugwamwo. Nukuvuga ngo Yerusalemu bari bamaze kumumenya, yari yakoze ibitangaza, yari yahumuye impumyi, yari yazuye Lazaro, yari yamuguruye ibimuga. Nukuvuga bari bamaze kumumenya, bari bamaze kuririmba ngo hozana hozana. Nukuvuga yari yamenyekanye ko ari umwana w'Imana. Abari bagomba kumumenya bari bamaze kumumenya, ariko akora kano kantu. Akoze kano kantu yashaka ngo agende yigishije abantu, intumwa ziwe, uko bazogenda bakora bagera ikirenge mu cibo. Noneho abigisha kuba umukozi w'abantu. Turavye mu buzima busanzwe bwa hano mw'isi, abashizwe hejuru nibo tugomba gukorera, ariko nashaka kubibutsa ndagasubiremwo mu bwami bw'Imana, ushaka kuba mukuru aba umukozi w'abandi. Yego ntituriko turavuga koza ibirenge, ariko kuba umukozi w'abandi nukwakira vision y'ijuru, kuko mwijuru abazojayo n'abakozi, nkuko ijambo ry'Imana ribivuga ngo ku munsi w'imanza Yesu Kristo ari abantu bazovuga ati muze muruhuke mwagize neza. Ijuru abantu bazohabwa ibitsibo n'abakorera Imana.
cyane cyane dupimwa ku mirimo twahamagariwe gukora gusumba iyo dukorerwa n'abantu. Iyo dukora twebwe niyo tuzopimwako, iyo abantu badukorera nabo n'abandi. Ariko ducunguze umwanya umwete dukore kandi tuba abakozi b'abantu nk'uko Yesu Kristo yabitwigishije. Noneho dusubiye mu gisomwa, Yesu Kristo ngo yageze kuri Petero ati ntibishoboka, nihonyoza ibirenge. Mu ncamake nubwo bitanditswe ngaha, Petero yashaka kuvuga ati uri mukuru kuri jewe, kuri mukuru reka bari jewe ndagukorera. Yesu otoya be reversing. Amen. Nashaka kubwira abakozi b'Imana bariko baradutegera, iki ni igihe cy'uko tubi reversing. Nimba uhora ubikora mu bundi buryo, nimba uvyumva nk'uko Petero yavyumva, oya be reversing, ubikore nk'uko Yesu Kristo yabikoze kandi nk'uko yabitwigishije. Noneho Yesu Kristo aravuga toya nutahura ico ndiko ndakora ariko muzobitahura. Petero aravuga toya ntivyoshoboka. Yagira impaka, yagira impari. Petero yarafise ukuna agira impari. Noneho Yesu Kristo aravuga ati rero ni ntakoza ntaco tuzoba dufana, nta mugabane nanje ubufise. Petero arabihindura, noneho aravuga ati nimba ari uko kubera nshaka kugira umugabane nawe, ndumwe nawe, ati nimba ari uko oya ntubikore. Yashatse nko kudirectinga Yesu Kristo ko yobikora, ati ntibibirenge gusa n'umutwe ushiremo n'amaboko. Ariko Yesu Kristo we yarari karakora, yarazi igituma, ntiyarananiwe yuko atohera ku mutwe, ariko yakoze ku birenge, kubera ngo wamaze koga ahantu abakeneye kozwa ubwa nyuma n'ibirenge. Yavuze ngo abamaze koga, kubera bari bamaze koga boze bate, bari bamaze kwezwa, bejejwe bate, bejejwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana bari bamaze kurihabwa, bari bamaze no guhishurirwa icanditswe, icavuzwe kera, bari bamaze kumenya icyo Imana yasezeranye, Mesiya yuko yamaze kuza, bari bamaze kwezwa n'ijambo ry'Imana. Aravuga ati hasigaye ni ku birenge. Noneho rero Petero aremera ko yozwa, ariko Yesu Kristo ngo ahejeje kuboza bombi, noneho acakura cya gitambaro ngo asubira kwambara umwambaro wiwe, umutamana wiwe, maze ngo aricara araganira n'intumwa. Noneho ngo arababaza ati mbega mwatahuye ico nakoze? Nukuvuga yashatse kubigarukako, yashatse yuko batahura neza igikorwa yakoze, kubera ahejeje yavuze ati ivyo mwabonye nkora namwe mugende mubikorera abandi. Ivyo Yesu Kristo yakoze gushika kuri ino saha natwe turacagomba gukora nk'uko Yesu Kristo yakoze. Yogeje ibirenge by'intumwa, yikurako umutamana, nubwo yangana na Mana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo ntiyigubanye icubahiro cyo kungana na Mana, ariko ngo vyose yaravyambuye abishira hasi, yambara ishusho y'umugurano, ndetse ngo yemeye no gupfa n'urupfu rubi, urupfu rwo ku musaraba ku bwa jewe na wewe. Rero mwene data mukundwa mu Kristo, mukozi w'Imana, iyi message niyo kwibutsanya. Birashika yuko twatwawe n'ivyubahiro n'amakonsideration baduha, kandi barayaduhaye, kandi umuntu atanga konsideration ku mukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Ariko twebwe nk'abakozi b'Imana ntibikagera ahantu twumva yuko umutamana w'ubukozi twawushize iruhande kugira ngo dukorerwe. Mwisi niko biri, abami abashizwe hejuru barakorerwa n'abantu, ariko nashaka kubibutsa ngo mu bwami bw'Imana abashizwe hejuru n'abakozi b'abandi. Muze rero twiyambure ivyubahiro twambikwa n'isi, ariko twambare ishusho yo guca bugufi. Iyo niyo shusho y'abakozi b'Imana, kandi tuba abakozi b'abandi. Hari ukuntu muri no minsi bisa maze kubona, sinzi ko ari uburemere, sinzi ko ari uburuhe bw'ibikorwa byinshi, dusanga dufise tendance yuko twebwe abakozi b'Imana tugenda tukicara muri office, abantu bakaza bakadusanga. Ariko Yesu Kristo ntiyicara ngo abantu bamusange. Yesu Kristo yaravyuka hakiri kare mu gatondo ngo akaduga ku musozi,
ngo aduze ku musozi très tôt le matin, atabandi bantu baravyuka, atayandi majwi, atarundi rusaku rurazaho. Yesu Kristo ngo yavyuka très tôt le matin, akagenda ku musozi, akagenda ngo guhura n'Imana. Ku musozi Yesu Kristo niho yaronkera imbaraga zo kugenda guhura n'abantu. Noneho ngo aduze ku musozi ngo agasenga, yasenga yaba ariko ngo arabwira data ivyo mwisi, ngo data nawe akamuhereza ivyo mwijuru. Ivyo mwijuru tugomba guhabwa n'ibihe, n'imbaraga tujana imbere y'abantu. Mwene data uri kurankurikira, ntukaje imbere y'Imana utarabanza guhabwa imbaraga na data. Kandi izo si imbaraga, si package y'umwaka cyangwa ibihe byose uzokorera Imana, ariko ni package turonka buri munsi, buri gitondo tugomba kwambara imbaraga nshasha. Kukubera abo mwahuye nabo ejo sibo muhura nabo uno munsi. Rero twambare imbaraga nshasha ku munsi, dukore nka Yesu très tôt le matin, cyare mu gatondo, kare mu gatondo turondere guhabwa imbaraga nshasha, maze tugende duhure n'ubwoko bw'Imana. Ariko ntukagende imbere y'ubwoko bw'Imana, imbere y'abafisi ibibazo bo mwisi, abo twahamagariwe gukoreramwe umurimo. Ntukagende ngo uje imbere yabo ufise wa mutamana. Ugomba kugira transfer, ugomba kubisikanya, ukambara umutamana, kuvuga igitambara c'abakozi b'Imana, bigaragare kuri umukozi w'Imana, ugira ishusho y'umukozi w'Imana, maze ugende abantu bakuboneye kuri umukozi. Tugira ibihe byo kubumviriza, tugira ibihe byo kubasengera, tugira ibihe byo kubaremesha, tugira ibihe byo kubabwira ijambo ry'Imana, tugira ibihe byo kubasubiza imbaraga. Kubera isi yuzuyemo ibintu bidukamvura, yuzuyemo ibibazo. Muri aka kanya gato imaze hano muri kino gihugu cacu c'u Burundi, igihugu ciza Imana yaduhaye, nasanze ibibazo birahari, ubukene burahari. Kandi uko ubukene bugwira niko abantu baba affecté, même émotionnellement, ku muntu w'imbere araba affecté. Rero kugira ngo tubafashe, tugomba kwambara, gukenyera igitambaro c'ubukozi bw'Imana, tukaboza ibirenge, tukabasubiza mu imbaraga, tukabereka ko tubumva. Yesu Kristo yagira ibihe by'abantu, yarumviriza abantu, yaricara abantu bose bakamwegera, n'abari abandone, n'abatemewe, n'abandi baza kuriwe. Hari abantu bari marginalize. Muribuka Mariya, wa wundi ngo abantu ntibamwemera, ndetse yegereye Yesu no mu gihe abandi mu masaha abandi batagenda. Ariko Yesu Kristo yakiriye abantu bose. Natwe twakira abantu bose, tugire karagita idatuma dutinywa n'abantu, duce bugufi abantu bose batwiyumvemwo, twambare ishusho y'ubumana, ishusho yo gukorera Imana. Bene data, nivyo vyiza. Umurimo uragutse, ibihe nibi, muze dukorera Imana, ariko tugire wa mutima w'abakozi. Hari abantu gukorera Imana ni kimwe, ariko kuba umukozi, tuba abakozi. Abakozi n'umwuka, kuba umukozi n'umwuka urokonesa uwagutumye. Ntidukorera Imana nk'abitumye, ariko dukorera Imana nk'abantu batumwe, nk'abantu bazi iyabahamagaye, kandi bazotanga raporo y'ukuntu bakoreye Imana. Vuba cyane Yesu Kristo aragaruka ngo tugende guhabwa ingero, tutange report y'ukuntu twakoreye Imana. Mukozi w'Imana uri kuranyumviriza mu Kristo, ndakwifuriza ko kiriya gihe Yesu niyagaruka uzoronka rya jambo ngo wagize neza mukozi mwiza, ni wicara iburyo bwanje uhabwe ingero y'ibikorwa wakoze. Yesu abampera umugisha, abagirire neza, abanyibukirize uko dukwiye gukorera Imana duciye bugufi, dufashe karakteri ya Gikristo, kandi tugara ikirenge mu ca Kristo, umwami wacu, umucunguzi wacu, akarorero kacu. Yesu abampera umugisha, mugira umunsi mwiza, murakoze.